Kw'igenekerezo rya 14 Nyakanga uno mwaka mu nama ya bose yarirongowe n'umukuru w'inama nkenguzamateka nyeniteka Emmanuel Sinzohagera, abakenguzamateka bose baremeje izina ry'umukenguzamateka Denise Ndadaye kugira bicegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka. Nyakubahwa Denise Ndadaye yatowe mu ntara ya Mwaro mu matora y'abakenguzamateka yatunganijwe mu mwaka wa 2020. Akaba akoreye mu ngatu ahora ricegera ca mbere c'umukuru w'urwo rwego. Byose nivyo gushima kuko Imana nifise imigambi ku bantu. Nkaba rero ubwanje ndakengukiye umugambi CNDD-FDD kunyizigiye nkaja muri kino kibanza c'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka. Ibikorwa ntabwo twari tumenyereye ariko twabona aho babikora, ariko turizigira kankeka yuko turi kumwe n'Imana kandi namwe nyeniteka musanzwe mumenyereye kano kazi ko muzotuba hafi, hama na bene wacu bagenzanje bose bakenguzamateka rizigira kankeka yuko ndetse n'abakozi bo mu rwego rw'inama nkenguzamateka ko turi kumwe twese birashoboka nkuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro General Evariste Ndayishimiye adasiba turi kumwe twese birashoboka. Nanje nkasaba ko muzontera intege muri ano mabanga mashasha nubwo aremereye, ariko ndizigira kankeka yuko nzoshoborwa n'uhoraho kandi namwebwe nyeniteka mukadushigikira.